umviriza muntu w'Imana, ibikorwa uriko urakora muri ino si, ibikorwa uriko urakora muri ino si, menya ngo nibyo bizodetermina ikibanza uzojamwo. Haleluya. Uyu bakunzi bahora CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, wowe imiryango yose yo mwisi yitirirwa n'indimi zose, nciye bugufi imbere yawe muri iki gitondo cyiza, kuri uyu munsi mushasha waremye kugira ngo tunezereregwemwo. Mwami Imana nje nguhimbaza, Mwami Imana nje ngutazira, Mwami Imana nje shize izina ryawe hejuru, nje ndirimba ishimwe ryawe, mvuga ukwera kwawe no gukomera kwawe, mvuga ineza yawe, mvuga ubwizigirwa bwawe. Uri Imana idukunda, uri Imana itwitwararika muri na kanini, uri Imana iduha imbaraga zo gukora imirimo myiza guhimbara. N'ubu mwanya ndasenze kubw'ijambo tugiye kuganira na bene data, n'ukuri urisige kugira ngo rigire imbaraga n'ubushobozi bwo guhindura no guhingura imitima y'abantu, kugira ngo bigire inyota yo gukora neza, kuko turi abana b'Imana. Kandi umwana mu rugo ni byiza ko akora ibikorwa bihimbara umuvyeyi wiwe. Rero papa, ndakwinginze rero ubane natwe, nawe mpemu yera uturongore, gahunda yose yagusite mu biganza, utube hagufi, hanyuma icyubahiro cyose n'amashimwe yose agarukire wewe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo ibikorwa byose ukorera muri ino si, biba bibi canke biba byiza, nivyo bizoguherekeza. Haleluya. Ibikorwa byiza ukora canke ibikorwa bibi ukora, nivyo bizoguherekeza. Haleluya. Niwava muri ino si. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Luka 16, turasoma kuva ku murongo wa 19 dushikane ku murongo wa 31. Haravuga ngo umugani w'umutunzi n'umworo. Habaye umuntu w'umutunzi yambara impuzu z'inyambarabami n'izera nziza, yama adibamye mu vyiza iminsi yose. Kandi hariho n'umworo yitwa Lazaro, yatembagara ku irembo ryiwe, yatonyanga ibisebe, yifuza guhazwa n'udukorokera munsi y'imeza y'uwo mutunzi. Kandi imbwa nazo zaraza zikamurigata ibisebe. Hanyuma rero wa mworo arapfa, abamarayika bamujana mu gikiriza ca Aburahamu. Nawe nyamutunzi arapfa, arahambwa, ari kuzimu, ababazwa cane. Ararangamiza abona Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gikiriza ciwe. Arasemerera ati, Aburahamu muvyeyi, ngirira ikigongwe, rungika Lazaro akoze isonga ry'urutoki mu mazi, apfuvye ururimi, kandi seserejwe muri uru rubeya. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanje, ibuka yuko wahawe ivyiza vyawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, ubu amariwe imibabaro hano, nawe uraseserezwa. Mbere ukuye n'ivyo hagati yacu namwe hari imanga ihambaye yashizweho, kugira ngo nihagira abagomba kuva ino bakajaho muri ntibabishobore, kandi ntibave iyo ngo bashike aho turi. Nawe ati, ndakwingize se muvyeyi, umurungike mu rugo kwa data, kuko mfise bene mama 5, ababwire uko bimeze, ngo nabo nibazoza hano hantu ho kubabarizwa. Aburahamu aramubwira ati, bafise ivya Mose n'ivyo bavugishwa n'Imana, nibabumvire. Nawe ati, oyaye Aburahamu muvyeyi, ariko nihajayo uvuye mu bapfuye bazokwihana. Aburahamu ati, nibatumvira Mose n'abavugishwa n'Imana, ntibokwemera naho umuntu yozuka mu bapfuye. Amen. Iyi nkuru ndazi ko maze kuyumva kenshi. Inkuru y'umutunzi n'umworo Lazaro uramaze kuyumva kenshi cyane. Ariko igituma Yesu yaciye umugani, yawuciye ariko arerekana
abantu benshi cyane iyo baguwe neza muri uyu mubiri, Imana ikaba yarabahezagije ibigaragara. Nukuri gukorera Imana kenshi birabagora. Gukorera Imana kenshi birabagora kuko bumva umengo nta muntu bakeneye, nta Mana bakeneye kuko ivyabo bimeze neza. Haleluya. Bumva umenga ivyabo bimeze neza. Rero aravuga ati rero habaye umuntu atunze, ati akaba aguwe neza yidibamiye atangorane afise, ngo hama hakaba n'umworo, ngo yama mubona ari mu rugo rwiwe, hafi y'urugo rwiwe kamubona kamurengana, ntiyifuze kumugirira neza n'umunsi umwe. Uyo muntu ngo yari yarababaye n'umubiri wiwe warononekaye, ngo agasonza cyane ku buryo ngo yifuza kurya ngo n'utuvunje dukorotse ku meza y'uwo mutunzi, ngo ariko ngo natwo ngo ntiyaturonka kuko imbwa z'uwo mutunzi ngo zaza konobagura utwo tuntu twasigaye. Ngo kandi kubera n'ingwara n'ubukene n'iki wera afise ibisebe, ngo imbwa nizo zaza ziraza kumurigata. Uyo mutunzi ngo ntiyigeze agira umutima w'urukundo, ntiyigeze agira umutima w'imbabazi ngo agirire imbabazi uyu muntu amugirire neza. Imana idufashe bantu b'Imana. Nagira ndababwire, burya igikorwa cyose ukora kiba kibi kiba cyiza, hari ahantu cyandikwa. Haleluya. Hari ahantu cyandikwa, nta gikorwa kibi kibagirana, nta gikorwa cyiza kibagirana mu maso y'Imana. Haleluya. Haleluya. Rero ngo uyu mutunzi ngo arapfa, ngo hatanguye gupfa uyu mworo ngo apfuye, ngo umumarayika araza aramutwara, amushira hehe? Ngo amushira mu gikiriza cyande cya Aburahamu, ajya guhozwa amarira, agubwa neza. Kubera uyu yarababariye muri uyu mubiri, kandi ntaho tubona ko ijambo ry'Imana ritubwira ko yigeze atuka Imana, ntitwigeze tubona hemukira Imana. Yabayeho mu marushwa yiwe yubaha Imana. Haleluya. Ageze gutaha giriki ajya guhozwa amarira, ngo hama ngo uyu mutunzi nawe ngo arapfa. Ngo ageze gupfa, mwumvise ko we ngo yarahambwe, ariko mwumvise ko uyu mworo ngo baje kumutwara. Haleluya. Haleluya. Umviriza muntu w'Imana, ibikorwa uri kurakora muri inosi, menya ngo nibyo bizodetermine ikibanza uzojamo. Haleluya. Uyu muntu uyu mworo yubaha Imana, naho yababara yubaha Imana, ageze gutaha ijuru ryarungitse ingabo ziza kumutahukana. Ariko wundi atigeze akora ibikorwa byiza, atigeze yubaha Imana, wewe yagize iki? Yarahambwe kuko impemu yiwe yagiye kuwo yakoreye. Haleluya. Rero umuntu w'Imana, iri jambo rigukebure nanjye rinkebure. Haleluya. Tumenye ngo muri inosi tuyibemo tuzi ngo hari ubwami bubiri turiko turakorera. Haleluya. Nta bwami bwa gatatu bubaho. Ni waba warizeye Imana, uri muri ubwo bwami bwa Kristo, ukaba warizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, menya ngo uri mu bwami bwe, uri kuramukorera. Igihe cyawe cyo gutaha uzotahuka, ugende kuruhuka, ugende guhabwa ingororano wakoreye. Amen. Nawe ukabuzi neza kutizeye uyu mwami, menya neza ko ibikorwa byose ukora, haleluya, uri kwikorera so Satani. Kandi umunsi wavuye muri uyu mubiri uzoja muri iki kibanza unyamutunzi yagiyemo, kuko nta bwami butatu ni bubiri. Uri mu bwami bwa Kristo ukora ibikorwa byiwe, kandi nawe ni wagera gutaha azogutahukana uje mu bwami wakoreye. Nawe ni waba utizeye uwo mwami, umenye ngo uri gukorera so Satani, kandi nawe ni wagera gutaha azokwakira kuko uzoja mu bwami wakoreye. Haleluya. Haleluya. Uyu munyamutunzi ngo arangamije, ngo abona ngo Lazaro ngo ari mu gikiriza cyande cya Aburahamu, aranezerewe,
araruhutse ngo nawe ngo ari mu kibanza cyo kubabazwa cyane, ngo acarahamagara ngo muvyeyi Aburahamu, ngo ndakwinginze ngo tuma Lazaro ngo ate ngo afate ngo naho ryo bimara imwe ry'amazi ngo ritonyangirize ngo kuri imigwanya ngo kuko ndiko ndababazwa cyane, ngo ndiko ndasha. Aburahamu aramubwira atumviriza ati watoye nabi, wahisemo nabi, aturi mwisi ntiwigeze umenya gukora neza, ntiwigeze umenya gukorera ikibanza uzoruhukiramo, wakoreye ikibanza uzobabarizwamo. Ati mwisi waraguwe neza, uridibamira, ntiwigera wiyumvira kubw'iherezo ryawe. Ati rero ikibanza wakoreye nico nyene. Haleluya. Aramubwira ati ndakwinginze, ndiko ndababara, ndiko ndasha. Ngo aramubarira atumva, ati bibaye n'ibyo, ati ntivyo ukunda, ati hagati yawe naho turi hari kibanza, ati hari umwobo munini, ntawe ushobora gushika muri ico kibanza, kandi n'abavuyeho muri ntibashobora gushika ngaha. Ati rero ntibikunda. Ngo hamara mutuma, ati basi ndakwinginze tuma Lazaro genda kebure bene mama, ati ntibazoze kubabarira ahantu ndi. Aburahamu amubwira ijambo rikomeye, aramubarira ati ubu ijambo ry'Imana rivugwa ku munsi ku munsi, ivyagezwe bya Mose biravuga neza uko umwana w'Imana akwiye kwitwara. Abavugishwa n'Imana ku munsi birirwa baravuga uko abana b'Imana bakwiye kwitwara. Rero uvuye ino si we yoza kubabwira ngo bumve. Haleluya. Muntu w'Imana, nagira ndakubwire ngo wewe ni uzi neza, ni wewe uzi neza ikibanza uhagazemo, ni wewe uzi neza ikibanza uhagazemo, kandi ico kibanza uhagazemo nico kizomenyesha aho ubwami uri watoranye, ubwami uri kurakorera. Haleluya. Ariko ndakwifuriza muntu w'Imana gukanguka. Haleluya. Ndakwifuriza gukanguka umve uharanire kunywana n'uyu mwami. Haleluya. Uharanire kunywana n'uyu mwami, kuko ni wazotuma uba mu kibanza ciza uzoruhukiramwo, ukaronkeramo akaruhuko kadashira. Haleluya. Haleluya. Ngo umwora arahozwa, umwora arirugwa kubera yabayeho yubaha Imana. Ariko wabaye hadibamye atiyumvira iherezo yiwe, ngo abahari ko arababara. Haleluya. Haleluya. Rero ndakwifuriza muntu w'Imana uharanira kuzoraga ubwami. Amen. Uharanire kuzoraga ubwami, ntuzobeho usuhuza umutima. Amen. Kandi nagira ndakubwire, naho tutovuga ku iherezo ry'umuntu, tukavuga umuntu by'ukuri abaye akora ibikorwa byiza, aba yafise umutima w'impuhwe, ukugirira neza abantu, ahezagirwa n'abantu, kandi akagirirwa neza n'Imana. Nta kintu kibaho kiryoshe nko guhezagirwa n'abantu. Haleluya. Aho uciye umuntu akagira ijambo ryiza kuvugako, akavuga ati ujya muhungu, ujya mu papa, ujya mu mama, ujya mukobwa, ati ntasanzwe, afise ibikorwa byiza, ahezagira abantu, agirira neza abantu, yitangira abandi. Nta kintu kibaho kiryoshe no muri ubu buzima tubamo. Urazi kubona umuntu arenganya tujya, ati naho bukeneye ifana nayo yo guha, ati naho yosanga urambaraye kwibarabara ntiyo kuvyura, bakwita maze bakuvuma. Haleluya. Haleluya. Rero nukuri umuntu wese uharanire kugira neza, kandi ineza y'umuntu ngo nimutera gukunda. Hariho umuririmbyi yaririmbye ako karirimbo, we neza y'umuntu nimutera gukundwa. Sinibuka nani majambo akurikira, ngo nimutera gukundwa. Ineza ukora ni gutera gukundwa, ineza ukora ni guha icubahiro, ineza ukora ni kurenganye. Haleluya. Haleluya. Hari ahantu ushika kubera ibyiza wakoze bikuvugira bikakurenganya. Amen. Hari umuntu agira ikibazo ukabona nta muntu n'umwe ashobora no guhaguruka,
ukabona nta susi. Kubera iki? Kubera atakwitanga ugira, ata mutima w'urukundo ugira. Ariko hakaba n'uwundi yohura n'akantu gatoyi ukabona ko abantu bahungabanye. Ntibahungabanishwa n'ikindi, bahungabanishwa n'ibikorwa byiza ukora. Haleluya. Bahungabanishwa no kwitanga kwawe. Amen. Rero gira inyota uko abantu baguhezagira, ijuru naryo riguhezagira. Uko abantu bakuvuma, ega ni kwijuru rikubona. Ijuru ntirikuvuma mugabo rirakuraba rikumira. Gira inyota yo gukora neza. Ugire icyo usize, ugire nawe icyo uzokwirata mu bwami bw'Imana. Ega no muri nose hari habirata ibikorwa byiza bakoze. Bafise icyo birata. Ngo uyu mworo abaho ahojejwe ngo ari mu gikiriza cyane cya Aburahamu. Ariko uwundi nawe abaho ngo ari kwajya insya z'amenyo, ariko arasha, ariko arababara. Haraho twiyumvira ngo ni imigani isanzwe. Si imigani isanzwe. Ibyo aribyo byose ntiwoshobora kubaho uri umuntu yabaye hagira neza. Je mpora ndabirabira no mwiherezo ry'umuntu. Umuntu w'umukristo, umuntu yakoreye Imana, n'iherezo ryiwe uraribona. Arasinzira. Ariko umuntu umunyabyaha, umuntu yakoze nabi, umuntu yabayeho nabi, afatera imigere uko abona baje kumwakira bateye ubwoba, koza kwakirwa n'abadayimoni ya Satani, ariko akagira ubwoba ko abona agiye mu kibanza gisa nabi, akagira ubwoba gatera imigere. Ariko iyo utashe kwa data utahana amahoro. Haleluya. Kuko uvuga ngo ndatashe, ukabona ibyiza bigutegereje, ukumva ahubwo wihutira kujayo, kuko utegerejwe n'umwami Imana. Haleluya. Aragutegereje. Stefano bamutera amabuye, waravuze ngo nimuhagarare ndababwira amakuru mbonye. Ndabonye Kristo ahagurutse. Haleluya. Ngo arahagurutse ku ntebe yiwe. Ariko muterama ubwo murazibuye, bagutera ku menyo, bagutera mu matwi, bagutera mu jisho. Ariko akavuga ati ntagire ubwoba bw'ubwo rupfa, kuvuga ati yo nimunyarukirize, nguye arahagurutse ku ntebe yiwe aje kunyakira. Ibaze uwo uza kwakirwa na Satani, abona igiteye ubwoba, akagira ubwoba. Ariko uwakiriwe n'umwami ajana akanyamuneza. Ndakwifuriza muntu w'Imana ukora ibikorwa byiza bizotuma umwami ahaguruka ku ntebe yiwe, w'intwari iratashe. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mana data rugira byose uri mwijuru, ciye bugufi imbere yawe bugira kandi ngushimira nkoni nahaza. Uri gitangaza Mana. Ngushimira ko abagukorera bakagukoranira umwete n'ishaka batazoba bahombe, ariko bazoragwa ibyiza. Ese ico mu muntu wese yumvise iri jambo kuva uyu munsi agahindura ingendo n'inyifato, akagira umwete wo gukora neza, kugira nawe azaruhukire mu gikiriza cya Aburahamu. Mana we, kangura imitima y'abana b'Imana n'ukuri bitandukanye, ariko bafata inzira nziza izotuma baragwa ubwami. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje. Icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.